ikintu umva wosaba Imana kimwe mu buzima bwawe nk'Imana yoza ubunyene uvuga ati Sandra ndagusavye umbwire ikintu kimushaka kinagukorera nukuri nataguhengesha noyisaba iherezo ryiza. Rero iki tubasi twinjire mu bintu vy'inkondo gatonya. Imisore y'imikangara yonanirwa, imisore y'imisonga yotendebukirwa, yo kwiruka ikaruha, yo kwica kigatemba, yorondera ikabura, ikiruhura umutima. Gukunda biratandukanye. Hariho abantu usanga urukundo ngira ngo rwarabapfiriye. Umuntu abaye mwiza rwose abura uwumutereta kubera iki? Kubera mwiza. Umubonye aramwipfuza se. Mugavuga umuntu jewe ndinze mbona ntabwo ndamubonye jenyine. Hari abandi bantanze kugenda gute mubona. Iyo umuntu abaye mwiza rwose afise amahirwe yo kubura uwo babana inshuti mwabaye mubi rwose. Nasaba ko musengera. Amasengesho yanyu anshira inzira atagira inzira. Amasengesho yanyu anugurira imiryango ntashobora kugurura. Amasengesho yanyu anduza ku yindi ntambwe ntashobora kwidugana ko jewe ubwanje. Intambwe zanje yazaguriye inzira, sinzomara habe namba, zohora ngenda mu maso hanje hakeye, kuko nzi neza ko ari Imana idatetereza. Ukaronka imfungurwa z'indwi yose iminsi 6 sigwawe. Nta muntu afise imodoka zitatu amaze kuvyara ku bagore nka 3 canke 4. Kwa yandi mafaranga wagira ronka wono jana kuresha mu bakobwa. Harimo sindazakoresha. Ikumbe hahandi narindi mu myaka yahera. Kumbure vyari bihe Imana yari yashatse kuncama. Kuko ngiducisha mu bikomeye kugira ngo tuzoba bakomeye. Bakunzi ba JCTV turabaramukije tubahemaramutse cyangise mwiriwe bivanye naho mwese aherereye. Turi muri cya kiganiro kiduhuza n'abantu batandukanye b'abanyempano. Uyu munsi dufise umutumire afise impano idasanzwe yo kuririmbira Imana. Kombore benshi muramuzi ariko kandi isindaravuga ko ari abantu batamuzi abo ijyambere cyangise bari bipfuza kumwumva ariko aravuga atari kararirimba. Akari n'akanya keza ko kumwumviriza mukumviriza akamurimwo mukumviriza impamvu aririmba mwake mukamenya neza wariwe ego byisanzuye kandi abikaze. Murakoze cyane. Ku mazina kwita gute ko atari usanzwe bakomeye? Nitwa Kanyange Sandra. Kanyange Sandra turamubona asanzwe aririmba indirimbo mpimbaza-Mana. Mbega Kanyange Sandra aririmba na giti ciyo cyane? Ko ndirimba na giti cyo wanje. Kubera iki Kanyange Sandra yahisemo kuririmba? Impamvu nahisemo kuririmbana nuko nijoro atamuntu n'umwe dusangiye kuri korera nje ubwanje ndagikorera ubwanje. Kanyange Sandra akarimba indirimbo mpimbaza-Mana igihe hari abandi baririmba z'isani cyangwa se iz'ibintu bijanye n'isi. Mbega Sandra uwamukenera mugende kuririmba indirimbo y'igisani zidatumenyereye ukundira cyane? Bwanje nahisemo kuba noririmbira Imana kubera ko numvisemo ko ari byo bindimo ari navyo nipfuza. Sinahisemo kuba nogenda kuririmba izo ndirimbo z'isi. Yego nabo nyene baririmba indirimbo z'isi simvuze ngo ntibakorera Imana barayikorera ariko ugite ciwanje sinogenda kuririmba iyo ndirimbo. Kubera iki wahisemo kuririmba Imana? Impamvu nahisemo kuririmbira Imana nuko atawundi ambesheje hatari Kristo. Ikindi naco nashatse kuririmba kugira ngo namamaze ubutumwa biciye mu ndirimbo kandi ndushirizeho kumumenya gusumba uko ndamuzi. Sandra afite umukunzi? Kubera iki wiyutiye kumbaza ko mfise umukunzi? Nagira ngo ibintu by'urukundo
nta kibazo bivuge nubwo Oya. ndamufise. ndashaka kubanza uganirire. Sandra arafise umukunzi. Umukunzi wanje. Abakunzi ni benshi. Mhm. Ntandukaniriza umukunzi wanje. Okay. Sandra arubatse. Oya sinubatse. Arafise uwo biteguye kubaka. Ko winjiye indani ga. Kandi birasanzwe. Ushobora gusanga hariho n'abantu bakuraba bati ujya muntu. Iki ngorane dukunda kugira iyo umuntu abaye mwiza rwose afise amahirwe yo kubura uwo babana inshuti imwe babaye mubi rwose. Rero urumva je ndi hagati na hagati Warubizi? nzigera ndamubura. Warubi? Warubizi? Narinze. Tujaruzi? Umuntu abaye mwiza rwose abura uwumutireta kubera iki? Kubera mwiza. Umubonye aramwipfuza sibyo. Mukavuga umuntu je ndenze mbona ntabwo ndamubonye jenye. Hari abandi bantanze kugenza gute mubona. Niyo umuntu nabaye mubi akamubi rwose avuge ujya mu mujyana nta nuwo muhagarara muhagarara mukavuga ati uyu ni rwanje. Oya mu bisanzwe nta muntu mubaba. Nta muntu mubi aba. sobanurira ukuntu abakobwa bavukana wowe uri umukobwa ntabwo mvuze oya babiri bari imbere yawe ukabatana kuja ku mugabo ndi mutoya wawe byagenze gute? ntabwo bishoboka ngo ni kubera bari babi. cyakuzigurire impamvu reka ndakwereke. Dufate umukuru arashobora kuba yoteba kuja ku mugabo bivanye n'ukungene ariko arakurikirana amashuri yiwe bivanye na vision yiwe. Mutoya nawe ugasanga arahevye amashuri akiri hagati kugira ngo ashobore kuba yoja ku mugabo. Ikindi naco gukunda biratandukanye. Hariho abantu usanga urukundo bararushangira ngo rwarabapfiriyemo bakunze bavuga ati jewe ibintu byose nobiyeho mugabo nkagirana njya muntu nkabona ko tubana none ndavuga ati jewe ndacarindiye kubanza kurondera uburyo amafaranga ibiki. Wareka kuyemera gute kandi wewe ubona ko hariho abantu babi nta muntu mubi mw'abantu. tuvugisha ukuri ntabona aho rurambeshya nta n'umwe abantu cyavura nta muntu mubaho nta muntu n'umuntu mwiza abaho none nk'ubu jewe turasa ntidusa muga ntabwo turi babi. Nuyamba tudasa hagati ya jewe nawe ndemye twese turi beza. kasha urazi impamvu kubera ko yaba twavuga ngo hariho abantu babi kila muntu wese afise uwiwe. Rero n'icyo uvuga basi muri bo uvuga ngo ni mubi arafise uwumushima akavuga ati ujya mu bane mwiza kandi we wabonye ko ari mubi. nakagata mu cyaha ndakubaze kubera iki tubasi twinjire mu bintu by'inkondo gatonya. Kubera iki umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye bayibanye ujya muhungu asigara abona ujya mukobwa yuko yari yarihenze yari yakunze nabi yari mubi gusumba uwo bafise muri uwo mwanya. kubera turahebana ntacyo nzi sinzi ko asigara arabona ko yihenze ko ntibiramba kubera nzi kubaho jewe sinzi bica bimenyende sinzi kweli. none ariko rero wacinjana kure ko ntonyishuye ikibazo ni cya kindi Sandra bambwiye yuko atubatse ko sinubatse ariko ndashaka kumenya ko hari umuntu yoba basi kubaka ni ibintu birebire bitandukanye kirekire nyine turabona mufimba kumwe. Sandra rero arakunda kuririmba indirimbo z'Imana agahimbaza Imana kandi turashima anashaka amanda zirambe na pia felicitation. Merci. Wandanye kandi Imana izo kurimbaraga zo kuririmbira cyane. Amen. Buri gushikana nawe ushaka yandaze kuba wigiye mufise aho ugomba gushika cyangwa ariko ivyo ntabyo nzi abantu bakeneye kuba bubwira mbore urafise impamvu bagiye kurimbira Imana kandi kuba warahisemo kurimbira Imana ukavuga ngo ukeneye kwimenya kuruta urafise urugero yiziko mbega we ufuza kugera he mu bijanye n'Imana. Aho nifuza kugera mu bijanye n'Imana ubwanje ntaho ni Kristo ahazi kuko je mvuze ati ndashaka kuba noririmba kugira ngo menyekane noba nihenze sije bwanje nshaka kumenyekana ahubwo nshaka ariko jambo riri muri jewe rijya mvuga aryo rimenyekana rigere mu mahanga yose. Sandra umaze gushira habona indirimbo zingana gute?
indirimbo maze gushira ahabona zirashira mu ndirimbo indwi. wenyine. Mm. Anje. Merci. Mbega Sandra, usigaye ufise management? Oya, nta management mfise. Uriba. Yego. Yego. Imana ikwegere cyane. Mwizo ndirimbo indwi umaze gusohora ugashyira ku mugaragaro ndazi ufise izindi nyinshi hariya muhira wabitse abo wokwegera wamubwira neza indirimbo ikuryohera kumva akavuga ati jewe mvura indirimbo ndayigezeko ndavuga uyu munsi bari nakompoje n'ibindi yawe Ubisanzwe zose zirandyohera ariko nyene hari aho ururirimbo rukuguma ruzamwo ibiwe bivanye n'igihe warwandikiyemo. Okay. Wewe ukunda kwandika indirimbo wisunze iki? Kenshi nkunda kwandika ndasoma Bible cyangwa se ugasanga ndiko ndisunga ibihe ndimo. Okay, ururirimbo rumwe rugize kuryohera. Indirimbo yigeze kundyoherana n'isa iguma indyohera kandi ize guma indyohera n'izindi zirandyohera ariko indirimbo yitwa Sinzomarama irandyohera cane. Burya niyo umuntu avyaye abana avyara abana benshi mukavuga burya mwana aranezerwa. Twese turabona y'Imana mugabo Imana yaravuze Yesu ngo umwana wanjye nkunda kandi turabana b'Imana sio niyo mpamvu nayo nakoze ko indirimbo ikunezera mvuze ngo indirimbo yahe Sinzomarama. Iyo ndirimbo ayifunze bimeye iyo ndirimbo nagerageje kuraba ibihe abantu tubayemo abenshi abantu barifuza ko bobona tubayeho nabi nuko bomenya ubuzima bwacu bw'indani nuko bomenya Sandra uko ngene abayeho. Ndagerageza kuraba n'abantu uko ngene babayeho ubuzima tubayemo buragoye ariko ndavuga ati ariko kubera ko Imana sitemera ko itumaramaza kubera ko Imana itemera ko tumaramara iratugumiriza ibanga ndavuga ati bwa bundi nta muntu abika ibanga gusumba Kristo kandi ntabwo izemera ko tumaramara erega hariho abantu buririmba bakavuga ngo reka aririmba playback bakavuga ngo rya mixage bavuga twinshi kumbura nuko mutabona nabwo cyangwa bakavuga ati bamuririmbi just birabaho nawe urabizi bakinire ko basanga reka ariko mugaho aho umuntu ati je basi coma basi umusumbe nkahagarara ahantu ariko aravuga nkamumva n'icyo reka uyu munsi rero bagirirwa amahirwe yo kumva uri turaririmba utari muri studio kumva bashiremo tujya tuntu twabo nta sinzi ukuntu bigenza nanjye tumeze neza sinzi ko ari iganye kega umwanya wose umuntu ntaririmba kimwe ko hari igihe usanga umuntu arwaye nko mu mihogo rero mane aho ugira utume cya cyumviro afise ugishyigikira abese ndagishigikiye akabasingira kiza intambwe zanje yasaguriye inzira sinzomara habe namba zohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza ko ari Imana idatetereza nzohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza ko ari Imana idatetereza. Nibaze ni sawa ego frere kameze neza cyane rwose none Sandra hari amajambo agiye kuvuga iyo ndirimbo avuga ngo nzohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza ko ari Imana idatetereza. tuvuze ko hari Imana idatetereza birumvikana ko hari aho yagukuye naho nahishikanira nzohora ngenda mu maso hanje hakeye andi majambo ari igihe gito kugenda ntabona ibiri imbere iyo wonca indirimbo rero wamubwira yagutse bayirimbye imeze gutera Sandra
kuri nari hari nezerewe abavye oya nari nezerewe kuko nari numva muri jewe ko hariho Imana ahantu yankuye naho yari ingejeje ndavuga ati kumbe hahandi narindi mu myaka yahera kumbure vyari bihe Imana yari yashatse kuncamo kuko ngiducisha mu bikomeye kugira ngo tuzoba bakomeye mbese ndegeze kuririmba ngo Imana ngo niba nangukiye mwaza mukayisenga ngo ntikwishure haba ari ibintu ngo bikomeye ngiye kuzeza nivyo Imana nibaze ko umuntu yavuze ngo ntiyishura Imana irishura ahubwo ntiyishurira ku gihe uba ugomba ko wewe ariko yishurira ku mwanya wayo kuko rero umwanya w'Imana uragoye kuko birivuga ngo umunsi umwe ngo kumana umwana ngo n'imyaka 1000 kumuha sivyo reka sante ino myaka 5 umuntu amara imyaka 100 nawe urabibona nk'ubu ugiye ukaza Imana ikintu cyabwira ngo nzoguhejo ucitega ryari reka n'ubundi inyishu z'Imana nizi Imana ni ego ni oya ni rindira ihangane yumviye ahubwiye ngo nzoguhejo kandi umunsi umara imyaka 1000 rega ivyo twari twifuza sivyo Imana iduha ahubwo yo iduha ivyibona tuberanye ubwo twe dushobora kuba twokwifuza ivyo ibona tutaberanye yo igashima kuduha ivyo tuberanye kandi ikindi naco inaduha ibirenze ivyo tugirana tunayisaba Imana iduha ibirenze ivyo tuvuga ngo Imana ngo ibirenze tuyisaba cinda batsufise imodoka burya yarampaye irenze imodoka kweli burya wokwegeranya amafaranga umaze kuronka kuva ukiri muto kugeza nino saha asumba amafaranga waguze iyo modoka wumvise n'ibiharuro ntanguye gukoresha niyo myaka ushima utajya none kurya Imana yamenye ukungene bigenda ariko hari ayandi mafaranga wagiye uraronka wonona jana kuresha mu bakobwa hari umunsi ndaza gukoresha ndagufashe jewe dushobora kuba utaje ko ndashaka ugaca kuresha abandi hari umunsi twahuriyeyo duhurira hehe kuresha basi ibyo tubigarukirize okay ahore ndacyagufise nta muntu afise imodoka zitatu amaze kugera ku bagore nka 3 cyangwa 4 rero urya Imana yamuhaye ivyo ibona iberanye nawe ibintu biberanye ku buryo bugenda kugera kwa kandi biravana n'ibiba biri muri mu muntu kamere y'umuntu Imana ikaye bikavuga ati ndarekeranye ndarusha kandi urya muntu ayigaruye uramuyobera cyane ibintu bane nje nendera bikansi yakubera abana b'Isirayeli bihenze bakajaja ku Mana akantu gatoya bagiye no kugwana bacanisho sivyo none gute urya wewe abafise umugore muhira Imana yamuhezagiye hanyuma akagenda ukazabumva munsi yateye ndamushikana hirya yejo ageje kuri mwene wanjye aca ugasanga nko muri maternité uyu munsi yibarutse umugore uyu wiwe ejo urya wiwe hirya yejo urya wiwe Imana yakwiye umunsi naswa tundi kwira ko yagiye ko bidashaka abo ugasanga agiye kubara modoka nshasha gutse bigenda bite na byinshi nabivuga ko kubera ko abantu mwene abo barahari barabayeho n'ikindi naco barafise ibyo kuba nta rumwe babayeho nabi bafite ibyo kuba kandi ikindi naco erega ujya muntu nyene yarandikiwe yuko azotwara bajya abagore nyene aba yarandikiwe ko azotwara abagore 2 canke 5 ntuzi ko hari abafise abagore 5 4 Nagasanzwe we uri intebe z'Imana urayemera Imana yemera ko mwagira abagore bangana tugiye muri ivyo twava dusanga twinjiye mu bintu tutari bwivanye kugira ngo duhamwe tugenda buke buke mu bisanzwe umugore w'isezerano n'umuntu ariko hariho abarenza hariho indenzarugero nimba ko umuntu bagiye kuri kontre y'Imana yabagiye ko numva ujya rero ntabwo aba ari karubahiriza amategeko y'Imana aba ari mu vyiwe niyo mpamvu nakubwita ujya amaze kuja mu vyiwe yigaruye akabona yuko yakosheje araja ku Mana kandi agasenga Imana ikamufasha ntabwo utigaruye na tigaruye nyene
nagarutse babagore bice bigenda gute wowe ntaba yasavye ikigongo Imana ariko Imana ntaco ahita ababarira. nagasambu nyamba yaje ko kamushikanje yari yirindiriye umugabo akaba yamaze kumwonona yagenda gusaba Imana mukumbugira yongera musubiza uko yaramenye none ndakubaze ubu nta mugabo umwe afise umugore umwe w'isezerano ariko usanga yarononye abana hanze barenga 10. Ena abantu rero je Imana yawe no yagiturire yongize Imana musubiza n'abana zibiri baba oya basi kama nkayisigaranira wewe wohaniraho je nobereka winjiye mu nzu n'undi mugabo usize imodoka hanze usanga atari hanze cyangwa uyishikiriye ukidebloka ukazibonera hasi oya wowe uri kurica wapfuma umutwara ivyiwe nasi naba ndabijyanye uramva uyituriye atabumwishe numa ndamwishe gute ahiriyeyo na oya navuze akidebloka nawe idebloka indani wenye ni gacisha gacisha nyibona oya wapfuma uyitwara ukaza kuyiha uyundi muntu ukaza kuyiha uyundi muntu Mana ntiyemera kugira ibintu utakoreye wowe ivyo urya vyose uba wabikoreye wasanga njya muri restaurant ni muri restaurant wabitetse simba ndabizi uba warishije ubu utwaye amahera mbwa ntabwo uba wabitetse siyo baba bakoreye nawe urazi ijambo kurya ivyo wakoreye bisigura iki kurya ibintu wakoreye narumva uba wabiruhiye ntacyo wabitetse ariko amafaranga reka nababwire ati amafaranga se tuba tuzi iyo wayakuye usanga arayo wivye na arabonye ega we ntibabikora ntabwo wawe rero uba warusha urumva arabukunda Imana ikora utuntu burya ubundi Imana je nagerageje kuraba ibiharuro by'Imana asanga ari hene kubera iki déplacement zo muri no minsi mu Burundi ziragoye buguko kubaye mama ingira bitabo ari ukuntu uhura upfa ngaha mu Gasenyi wagiye gukora akazi mu Kanyosha ugenda niki abisi kabisa n'igihombo Ayana nagenda kuri science. Ntacyo fata ku mugabo wahiye. Sase ni kuri. Ariko ufite amahera kwiri. Ntacyo. Hanyuma hakaba hari undi muntu avuye mu Kanyosha agiye gukora akazi ngaha Gasenyi. None gute uyu muntu ari mu Kanyosha akorera mu Kanyosha hanyuma uri ngaha mu Gasenyi akorera ngaha. Ibyo navyo namenya abakurambere. Oya Imana ifite utuntu twinshi twugaburira abantu. Ibagombye kugira ngo wowe ugende ugaburire urugero karakora mu modoka. No. Ujya nawaze amugaburire nyine. Okay. Wowe uronke nawaronke nujya wonda ronke. Ibyo biharuro rero nta kindi kintu na kimwe kibishobora kibitse Imana. Biharuro by'Imana nasanze ari birebire. Sasa nagenda kwaza kandi. Ikintu umva usaba Imana kimwe. Umuzima bwawe cyogi nk'Imana yoza ubunyene uvuga ati Sandra ndagusabye umbwire ikintu kimushaka ndagikorera ikintu cyambere no isaba n'ubunyene no yibona nkayibona uko barati Sandra mwana wanje bari akajambo kamwe wipfuza nukuri nataguhengesha no isaba ihereze giza cyonyene nta n'ikindi norenza nana vyo cyoza oya ivyo reka birahera urazi iherezo ryiza wewe urazi kurangiza nabi warufise amamodoka amajana none hari abantu bavuga ngo Yesu yarabeshye ntazogaruka Yesu yarabeshe urumva bona giye ku mutayeri nabwo ati ndashaka mubwira abatayeri ahantu mwavuye akantu ko kubesha mwese acavuga ngo yango arase twenye ngo Yesu ngo yavuze ngo azogaruka muri nawe yabibwiye bose barapfuye ataragaruka one ngo mubozo ukabagasanga ataraza acavuga gute tunene n'imvugo z'abantu nyene bivuga kandi jambo ngo ni umenga n'icyo nawe uratemeye navuze womenga umaze kuvuga womenga reka ejo nzogaruka mbarengo rya jambo n'icyo byo sibyo ndakubaze hamwe ntabyakiye
umuntu abikeka none bo bamenye ko hari abo yabibwiye ni bande babonye ko yabibwiye bande barasoma barasoma nawe twebwe ntidusoma noneho nk'ubu ibyo usoma byanditse none abo babisomye byanditse bande babisomye ntabwo byanditse rero urumva none nkubona natuna tuntu nagiye wanditse ngaha ubu unafu nyine babisoma ariko ntabwo bamenye uwabyanditse kuko nta zina ryawe ririko ingorane rero haca ko kitse ngaha Yesu yavuze ngo nzogaruka sibyo none kungene ko nzogaruka rero baramurindiriye bahavura barapfa ataragaruka kandi n'ubu nawe yabibwiye baracarindiriye kandi bose ngo barafunga oyaye abo babibwiye abo bapfuye hari umwana w'umupasiteri yigeze kubaza se wiwe papa aje guhera mfise imyaka indwi tugenda gusenga aho mvuga ngo Yesu ari none hageze ko ndaguha umwuzukuru ukibwira ngo Yesu ari mufuza ariko niho nakumvise ngano wundi Yesu ari ahora byemeza tubyemeze niki ari mukuza narugira ngo ntazoza ari mukuza tubyemeze niki wewe pfa kuvyemera none se ndakubaze kubera iki mbwira ugasha kubera iki hatoguma ku murango canke hagume mw'ijoro ariko yabigize kure ninde yabigize Mana nanugira ngo yewe inaniwe no kugaruka urumva yavuze uragorora buraco n'umunsi wa mbere niko bavuga itangurira none se nimba ivyo kweri yarabikoze bikaba yo binaniwe no kuba yogaruka none jewe nemera ikibasi wewe wemera ibiri mu mutima wiwawe rimwe na rimwe birasaba nyene ko tuzotashyira mu tuntu bene uko kumbure nkajya mu ruhande rwa pingaye ariko nanjye sitavyemeza ko kana uda pingaye bana oya ariko nanjye ndazi ko Yesu azogaruka Numva ndavuga uko ndabizi ko Yesu azogaruka kandi bibiri bwo matahi gisuma azozamwishisha ngo twame tukazi kugira ngo ntawe umunsi n'isaha siko yavuze none urumva rero ivyo ndabizi neza ko azogaruka ntashidikanya kuko bibiri bivuga ngo amajambo yose ari ngaha nayo ukuri nawe kwizera ntabwo tunareka kubyizera rero tangaje ugasimbura umutima rimwemezo Sandrine abakunzi bawe bakora kumviriza kandi barakunezererewe sinzi rero hari akantu mba ukeneye kuvuga abakunzi bawe abakunzi bacu baba ntavuze ikintu ca mbere novuga ku cerekeye abakunzi banje canke banyu kuko baradukurikirana bose aho baherereye ca mbere mbanje kubashimira cane kungene mushishikara mukurikirana ibikorwa vyacu vy'ukuri uwo mutima wanyu nta wundi muntu hamwe yovuga ngo ni ntashima je vraiment ndashima kigira kandi mubasaba nasaba kwama munsengera amasengesho yanyu acira inzira atagira inzira amasengesho yanyu anyugurura imiryango ntashobora kugurura amasengesho yanyu anduza ku yindi ntambwe ntashobora kwiduga nako jewe ubwanje ikindi naco nobasaba uko mwoguma mukurikirana ibikorwa vyacu YouTube n'irya nyene wandikaho Kanyange Sandra ku mbuga zose zihari zimwe nshobora kuba nokoresha zose wandikaho Kanyange Sandra ikigira kandi nobasaba rero arico cibanze kandi nawe ubwawe unagikora bantu b'Imana ko turakora umurimo wandiho turakenera amafaranga none nimba mufise amafaranga yadushire ko dukora ibikorwa vy'Imana mwebwe ko dukore ibikorwa vy'Imana bisi keneye inoti ubuzima bw'injyango ntabwo ushobora kuba wumva ngaho ugende kumutagura kuvuga ijambo ry'Imana utipakiye kandi udahanga amafaranga ntabwo ushobora kuja genda n'amaguru ujya ariko yari afise inkomezi ziri muri we ahantu nubwo hoba hari dufate nko muri Kenya iminota nk'itanu y'abagezeyo zirya nazo nyene zari zifise inkomezi zega ugenda na sune bugasuneba nka ubu zari zifise inkomezi z'Imana nyene ko yagenda nawe intumwa zayo niko zagenda none habatse ikikomezero gasa jewe rero nanje mbuza amafaranga kuko ngaho iwacu dukoresha amafaranga
Ntabwo kuba no kwinjira muri studio ntasha amafaranga ngiye kwitabira indirimbo. Ntabwo ushobora kuba no hagurutse umukameramani ngo mpagarare hajyaga. Kanatsinda n'ibibanza dukoreramo turabiri. Urumva rero. Ibintu byaraparanye byo. Nawe niba ufite amafaranga amera kuri wewe. Asha urabe basi niba uri wigirisha nuko bandera akaririmbo kamwe ni bo. Ni bo. Witeguye gukora iyi ndirimbo yawe? Witegura gutatabuja. Nani birisha kibazo uri kurambaza. Sandra. Ndagira ngo mbarira ati ushaka kwinjira muri studio ryayo. Wewe umwanya wose ndaniteguye kuba novuga ijambo. Ariko ukabura uruhusha. N'abantu b'Imana. Uruhusha kwinjira muri abantu b'Imana, amafaranga afite umwana w'Imana. Sandra abantu b'Imana nuko mudukurikirana aha ku mbuga nabyumva ntarira busema nukuri ntarira busema kubera n'abakeneye amafaranga yo kujyana mu kirori muratanga nivyo muratanga. Sandra rero ariko aravuga yuko yabuze amafaranga yo gusohora. Hariho umuntu nk'uwo avuga Memurya amafaranga no gusohora nzanamurikira ahabu. Hari abantu amafaranga atari ngorane. Dore ubundi bwo gukunda Imana yaduhezagiye niko twaciye tugomba kwigira ibirara. Ubundi Imana ukuntu byari bikwiye kubaho, tuvuga ngo mu gisabisho Yesu yagisha bivuze ngo uvuge ngo uduhe imfungwa zikwiye Cyumva hanyuma gushiduhera imyenda yacu nkuko duhebera abari mu myenda yacu. Iryo sengesho rero ahantu hapfa kuvuga bace birenganya. Mandi majambo bavuze ngo uduhe imfungwa z'uyo munsi ukaronka imfungurwa z'indwi yose iminsi 6 sigwawe ejo ntihabaho urumva kubera ngo birivuga ngo umunsi wose ufise amaganya yawe. Uraza by'iminsi indwi fata umunsi umwe wowe uje ibizigaye. Hari abantu bagira barari cyo bose bashiye yini Mana mu kubagaburira kikije muri wewe hamasho bashiye hanyuma mushudehebera abari myenda yacu burya biragoye kuvuga ngo Mana mubarira ariho umuntu w'imbabazi abantu bararimba ukimbira ukagenda akavuga ngo ndakwingenza Mana mbabarire ngo anabona byari mugabo ari umuntu we yaje mugaca mwana umuntu bati zagenze kuno kumubare ko urofa sura nakondera Imana kiraba. Imana rero cyo ndayikundira iriho rero nayo wende bwo yo kikwye ni barikago ibyo rero kuravuga ni atakwa byumva kandi n'ibyo bagiye kurenda kora bise nyine basanga bise tu ane bari hano baririmba ngo Mana yanjye sinifuza gutamukona maze kumva iyo ndirimbo yanteye kwiyumvira n'umuntu arebye ngo sinifuza gutakona je yaje ni imodoka cyangwa gutahaninga amakuru cyashe yanashe sigana aho ndayitaye nari byo biragenda mani majambo bagiye n'amaguru warupfuye guca utahana imodoka wagiye n'imodoka ugashutana indege indege za pasiporo za transport zo kugenda hano kuri hotel cyangwa uruzoka cyangwa kindi gihugu ejo gwisengera mu gindi gihugu yenda rero kwikira mvuze ibyo bigenda gute. Sandrine mbere Sandra abakunzi bakora kumuntu kandi munasaba simo mu bintu wibapfa bantu bima mubi n'umuntu yiba cyangwa avuga ngo ufasha agaca agenda kwakoresha ibintu kanaka. Sandra kiganiro kigarukiye ngaca marufite tubizi mshubwira cyo kuganira cyo wandanye ganje suze tubandanye twokwirika korara ngaha kongera tukiriza bose amajambo menshi twaturinda ibintu nandi wafongera yanyu girlfriend kumbure na gripe gahe ngume ngwara kana warashikira ngo
Uturirimbira akaririmbo kamwe ka nyuma naye ndagusezere ndumva ndi muri mood nje mpave ninjira mu kumbure si bagabo je sinzi ko ndirimba sindagufasha oya sinanye ndakumbuza nyigisha rero birakunda yuko ukeneye kumva Imana cyo ko nta kibazo na kimwe ntakibazo na kimwe c'est vrai yo hallelujah amen nanye nemereye kuza mu nemereye kuza ubwo ko rushaka indirimbo rero zakaga karibu murakoze cyane akarimbo kamwe rero nanjye nimba nzoga ndahera indirimbo akaririmbo mperuka gusohora kitwa hejuru cane hejuru rwose indirimbo hejuru mu kirere verse ya kabiri niryoshe niyo nshatse guhera ko kubera twe turangitse okay imisore y'imikangara yonanirwa imisore y'imisonga yotendebukirwa yo kwiruka ikaruha yo kwica kigatemba yorondera ikabura ikiruhura umutima hahigwa ihanga gifise Imana hariho ibanga ab'isi batomenya abizera Imana bama biyobora badugesha amababa nk'inkukuma bati hejuru cane hejuru cane hejuru cane nk'inkukuma hejuru cane hejuru cane hejuru cane nk'inkukuma Sandra indirimbo irajesha mugari cyangwa risobye abizera Imana bama biyubura numvise nabi urambabarira mandi majambo amari bashasha bamari bashasha numvise ngo amari yobora kandi nanjye nzi ko biyibwa ngo abana b'Imana n'abagendera mu ijambo ry'Imana bigenda kwatira kubona biyobora oya ni ukuvuga abizera Imana bama biyubura igihe cyose baguma ari bashasha kuko ijambo ry'Imana riguma ari rishasha numvise uhereye ku misore arabasanga ntambaye tuvuga ati nawe uri umusore muvuga amajambo aravuga ati imisore y'imikangara yo kwiruka ikaruha yorondera ikabura ikarondera ikiyurura umutima akikura umutima ikabura mu bisanzwe mu majambo make nashatse kuvuga ati ushobora kuba wokwirukana ubuzima ukarondera bikanka ugasubira bikanka ukaja hariya bikanka ariko Imana ntiyigera iguta Imana ikakwama hafi ikavuga ati Imana wanje ndi kumwe nawe igihe kimwe ukaza kwisanga iryo myaka yose wirutse inyishu yawe yari ngaha pembeni yawe y'ubuzima bwawe hari harindiye gusa isaha yawe igere kugira Imana ikwerekaga urufunguruzo rwawe rw'ubuzima bwawe yego Sandra urakoze cyane indirimbo yo tuyihera ku nabikota byinshi aya na kimwe ariko nukuri nizere yuko ikiganiro cyagenze neza ariko kandi ikiganiro ntabwo ari icya ntabwo ni icya mbere nizere ko ikindi gihe twasubira kubakenera mu tuba twitaba cyane akajambo kanyuma ariko bakunzi bacu akajambo kanyuma nababwira acambira ko ndabakunda cyane muranezera kandi ikindi naco turashimira ko mwiyumviriye kudahamagara na kino kibanza c'iteka cane ubwaco ntaco kari gushobora ariko kuko Imana yabashoboje ishobora kubabwira ati mwakure naka ndabashimiye cane ikigira kandi nobasaba kwama mudusengerana mwebwe ubwanyu kandi n'abatarije muzoze murabahamagara kugira ngo mubamanarize ibikorwa vyabo murakoze cane twikoreranye imitwaro yego abanyarwanda bavuze ngo turi ingingo z'abagenzi bacu ego Sandra inkuri urakoze cyane kuba watwitabye twizere ko natwe ibyo mwatubwiye twabyumvise ariko kandi turagira kwibutsa abanywanyi bacu badukurikirana ko Sandra ari umuririmbyi kandi aririmba indirimbo z'Imana ziryoshye nk'uko mwabyumvise akuzurika muri bo kandi akeza karivuka nimwibagire rero kumushyigikira nimwibagire kumukurikirana mukaraba ibyo akora
abo mukenera nabo barahari uko mwavuze cyane gusa yavuze ko akeneye ko nabo agomba kurimbana nawe atangorana jewe rero bandagenda twicaranye ibyinshi iyo nzoririmba sinzi ko nzoririmba igicumi na rimwe cyangwa igicumi na kabiri nkuko sinaririmba 12 ko numva sinzi ko nzoririmba ariko kikuru nuko nifuza kuririmba. Turabashimire cyane ikiganiro cyacu kirangirenga. Murakoze cyane. Mahoro y'Imana jane nawe. Amen. Naho mahoro y'Imana sikarane nawe. Amen. Ikiganiro cyacu kirangirenga tuzaba dusubira igihe nk'iki umwanya nk'uyu mugumane nacu n'abandi bataraba tuzobazana. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Naho utaha. Merci.